Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije. Uyu munsi rero nkuko mubibona twagiye hamwe tugiye kubereka bamwe barafyatura amatafari yo mu bivu, amatafari bashiramwo isima nkeya bagafyatura ibivu vyumye. Niyo yane narigeze kubibona yabereka igihe kiraha. Rero murabona nagiye ndahaciye nsanga barimwo barayubakisha urupangu. Amatafari n'amatafari akomeye cane, n'amatafari adakenera isima nyinshi, ubona nk'abazemwo iyo hasi gufatisha. Ahandi hoho yo nyene niyo afatana hagati yayo, hano kurya akozemwo barayafatanisha agafatana, bo bagakora akazi ko guterereza bagakomeza guteranya. Murabona yuko bagira itafari rimwe ntibarenda kuvuga ngo nabiyateranya ngo ni mato mato, nakurya kwa rukarakara kurya y'ivyondo mabisi. Rero murabona yuko ari ibintu vyiza cane, urabona aho yubatse haba hasa neza, haba haterereye neza ko mubibona. Bakaba bari bamaze gushirako rimwe bariko baragereza kurya kabiri, aho batarinda kuguma bashiramwo isima. Rero nkuko natwe mwe mudahengeshanya kubana natwe gukurikirana ibiganiro vyacu, natwe tuzoguma tubereka ibigezweho, aho tuzobereka ni mu gihe bazoba bamaze kugerekako nk'atanu ndetse n'ayarenga bahejeje turose akanya ko kujayo. Rero tukaba dusaba abataragira subscribe kuyigira kugira ngo baze barabona ibiganiro vyacu dushiraho vya buri munsi. Abayigize nabo bakakomeza kugira comment na sharing kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kugera kure, bibonwe na benshi kuko bifasha benshi. Urabona yuko ari ibintu vyiza cane. Rero aha hose urabona urupangu rwose bazogubakisha amatafari ameze uko, aha hose ariyo bazoshiraho. Haba hariho n'abandi bariko baragira aho bazoshira amakorone, bakaba bariko baraterateranya aya maferabeti kugira ngo amakorone azojemwo afate izo nkingi zibe nk'inkingi z'amatafari bibe bikomeye. Murabona yuko ari ibintu vyiza cane, ibintu vy'akarorero. Aha akaba ari hahandi kuri ya nyubakwa ya Nshimirimana Hotel, aho narigeze kubabwira yuko bazubaka parikingi y'imiduga y'ingenzi izoba zaje, aho hazoba harimwo na kawoshi aho bogereza imiduga. Rero murabona amatafari yose naho yarumye, nubwo harimwo ayo twovuga ataruma. Rero urabona bizoba vyegeranye na ca kigega, naco kigeze kure, aho kirenga muri kimwe ca kabiri caco. Rero turizera tudahengeshanya nkuko namwe mukomeza kubana natwe ko tuzokomeza kubereka uko bigezweho, uko bizoba bigiye twarose akanya n'akaryo ko gushika aho bamwe barakorera bino bikorwa, tukabasaba bakatwemera yuko twobereka aho bigeze. Rero murabona ni ibintu vyiza cane, ni ibintu vy'akarorero, ni ibintu vy'iterambere ridasanzwe muri iyi komine yacu ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga ku mutumba wa Bisiga muri zone Giteranyi nyene. Rero mwumva yuko umuntu yumviriye agakoresha iyi mashini agafyatura amatafari nk'ayavuye mu bivu vyumye, ata mazi bakoresheje, ari utuntu twiza cane kandi tw'ingirakamaro, aho nk'abantu bajanye n'ibidukikije bavuga ati mu gifaransa bavuga ni consommation responsable, aho bagira preservation des ressources naturelles. Rero bakunzi bacu nko mudahengeshanya mukomeze mubane natwe mukurikirane ibiganiro vyacu nakagaruka
murakoze mukomeze muhezagirwe. Ciao ciao.